ukiri kwisi y'abazima ukeneye amafaranga kugira ubashe kubaho, kuko mw'iyi minsi ya none n'uruyoya rukivuka ibyo rukeneye bisaba amafaranga. Wibuke ko no mu kugira ruvuke byasabye amafaranga. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza imbaraga z'amafaranga niyo atuma umuntu abaho, ariko rimwe na rimwe akanamugura. Mu by'ukuri umuntu wese yahawe umugisha n'Imana, ariko impamvu tubona itandukaniro n'ubusumbane nuko Imana idatanga ibyishimo ahubwo itanga imigisha, bikaba ngombwa yuko wironderera ibyishimo no kuroranirwa. Umwanditsi w'ibitabo Steve Harvey yavuze ko umuntu adakwiye gusaba Imana ibyo ashoboye kuyikorera, ahubwo akwiye kuyisaba ibyo adashoboye gukora kugira ngo bimushoboze. Ibi bivuze ko buri gihe Imana iri mu ruhande rwacu, ariko bisa nkaho yadushize mu ndege ngo dukoroke n'umutaka. Ariko hari abashaka kumutaka wuguruka bakiri mu ndege. Ni ngombwa ko ubanza gukoroka kugira ngo umutaka wuguruke. Birasaba gufata risk, kuko n'abatunzi ba mbere bakomeye ku isi dusanga aribo bantu bagiye bafata risk zikomeye. Muri twebwe twishwe no gutinya kugerageza, ariko kugerageza harimo ibintu bibiri: gutsinda no gutsindwa. Ariko nutsinda n'amatavya y'amasoro, ariko nutsindwa uzohakura isomo rikomeye, navyo no kwiga. Ni kuri Nuje Entertainment tubabwira tuti turabakunda. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Turatanze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho mu mwese herereye. Ni kuri Nuje Entertainment tugarutse mu kiganiro cacu. Kuri mikoro muri kumwe na King of the Street ni Kebi Kanvo. Reka ndabahe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho mu mwese herereye. Reka tugushimire wowe udahengeshanya ko dukurikirana umunsi ku munsi. Biragaragara neza ko ukunda ibiganiro byacu. Reka tugusabe usangize ibiganiro bagenzi bawe bagirirwe amahirwe yo kubibona. Niba utarakora subscribe, reka uyikore kugira ngo uronke amahirwe yo kuzurabona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Ni kuri Nuje Entertainment. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Reka tubabwire ubuzima butamenyerewe bw'aba batunzi ba mbere ku isi. Nibihe byihishe inyuma y'aya mafaranga? Bakora mu buryo bwahe? Ko bafise buri kimwe cyose, bafise amafaranga, bafise indege, bafise imodoka n'amakampani akomeye, ariko ibyihishe inyuma nuko atari ko bahotse. Barigeze kuba babayeho mu buzima nk'abo ubayeho no munsi. Kwisi hari abantu batunze amafaranga arenga za miliyoni. Elon Musk na Jeff Bezos na Bill Gates, ariko sibo bonyene. Mu bihugu byacu hari n'abandi nka Dangote, umukire wa mbere muri Afrika. Aba bantu bose bafite ubuzima butangaje, ariko si byose bigaragara ku maso. Mu buzima bwa buri munsi benshi bibaza ko ari ukwijyamira gusa. Oya, n'abatunzi benshi barabyuka kare bagakora amasaha menshi, bafite inshingano zihambaye: fitness, gucunga business zabo n'ibiganiro bihambaye. Ariko kandi ubuzima bwabo burimo kwigunga, kurindwa cyane no kubura igihe cy'umuryango. Ariko nyuma y'ibyo byose nuko batahura agaciro k'amafaranga. Naho batunze ntibabura ibibazo. Benshi batinya kwizerana. Hari n'abinjira mu bihano by'ubuzima bwo mu mutwe bakagira stress cyangwa depression, kuko amafaranga menshi afise n'ingaruka. Ubuzima bw'aba batunzi buratwigisha ikintu gikomeye: amafaranga ni ingirakamaro, ariko si byose. Kugira discipline, vision no gutekereza kure. Tukwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu, uzobona ibindi biganiro byinshi. Reka tubandanye kubijanye n'ubuzima bw'aba bantu bahinduye isi. Mwaba bose benshi batanguriye hasi. Elon Musk yarigeze kuba arara ku ntebe. Jeff Bezos yacuruza ibitabo mu nzu y'iwabo, ariko icyabashikanya aho bari ni discipline, innovation na vision ndende. Amabanga yabo arimwo kwiga, gucunga amafaranga no gutanga imitahe aho abandi badatinyuka kwitanga, no kugira network ku bantu bakomeye. Umutunzi wa mbere ku isi ariwe Elon Musk afise imyaka 54. Yavuze itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1971. Aba muri Texas muri USA. Afise amafaranga angana n'imiliyaridi 388. Ibihinye vyamenyeshejwe n'ikinyamakuru arico Forbes hari mu 2025. Elon Musk yashinze uruganda rwa Tesla rukora amamodoka meza akomeye cyane n'amatelefone na SpaceX. Afise na X
intelligence artificielle na The Boring Company. Asanzwe afite n'urubuga nkoranyambaga ariko X bahoze gwitwa Twitter. Uyu mukire wa mbere ku isi akaba afise ubwene gihugu muri Afrika y'Epfo hamwe na Canada no muri Amerika. Uwa kabiri ni Jeff Bezos afise imyaka 61, yavuze itariki 12 z'ukwa mbere mu 1964 USA. Afise ubutunzi hafi y'imiliyari amajana 240. Ibi vyatangajwe n'ikinyamakuru ca Forbes na Bloomberg hari muri 2025. Jeff Bezos afise ibikorwa bikomeye mu bice bitandukanye. Amazon ni ikigo gikomeye cyo gucuruza ibintu mu buhinga bwa internet, kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko gikora ku rwego rw'isi. Afise Blue Original, ikigo cyo gukora ubushakashatsi n'ingendo z'indege zijabuka isanzure, Space Travel, gikorera muri Texas muri USA. Afise The Washington Post, ikinyamakuru gikomeye cyo muri Amerika, yakiguze muri 2013. Afise na investment, afise imigabane mu bikorwa by'ikoranabuhanga, amavuriro, robot n'ibindi mu makampani nka Google na Uber na Airbnb n'ahandi. Wa gatatu ni Bernard Arnault, asa n'ukuze cyane mu myaka, afise imyaka 76. Yavuze itariki 5 ntwarane mu 1949. Aba mu Bufaransa, afise ubutunzi buri hagati miliyari amajana 220 ni miliyari amajana 230. Byatangajwe n'ikinyamakuru gikomeye nka Forbes hari mu 2025. Afise ibikorwa by'ubuyobozi bya Louis Vuitton, ni sosiyete ikomeye mu bikoresho by'uburanga n'ubwiza. Afise abana 5 harimo Dauphine Arnault, umuyobozi wa Dior. Dufise wa kane ariko asanzwe akomoka muri Afrika, niwe mutunzi wa mbere muri Afrika. Amazina se yandi ni Aliko Dangote. Afise imyaka 68. Yavuze itariki 10 z'ukwa gatandatu mu 1957. Akomoka muri Lagos muri Nigeria. Afise ubutunzi hagati y'imiliyaridi 23 na 28. Dangote asanzwe afise inganda zikora sima, isukari, umunyu ndetse n'ibitoro. Ariko Dangote yamenyesheje ko afise intego yo kuzogura ikipe ikomeye ya Arsenal. Uwa gatanu ni Patrice Motsepe, afise imyaka 63. Yavuze itariki 28 z'ukwa gatandatu mu 1962. Aba muri Afrika y'Epfo. Afise ubutunzi buri hafi y'imiliyaridi 3 z'amadolari. Ibi vyatangajwe n'ibinyamakuru bikomeye hari mu 2024. Asanzwe arongoye CAFC kuva mu 2021 kugeza no kwino saha. Ni umwe mu bemeye gutanga muri leta igice cy'ubutunzi bwiwe ku mpamvu z'uko asanzwe ari muramu wa Perezida wa South Africa, Perezida Cyril Ramaphosa. Mu by'ukuri ubutunzi buva mu kugerageza. Abatunzi bakomeye ku isi nk'aba twavuze Elon Musk na Jeff Bezos na Aliko Dangote bagiye bafata risk nyinshi zikomeye mu buzima bwabo bagiye bagira ndetse no mu butunzi bwabo. Habaye gushora amafaranga menshi mu mishinga idafise icizere gihambaye. Elon Musk tanze amafaranga yiwe yose muri SpaceX na Tesla igihe byari bimaze guhomba inshuro nyinshi, ariko ntiyashize amaso ku byabaye nyuma. Yarashize icizere imbere ku jambo rivuga yuko byose biva mu kugerageza. Dangote yashoye amamiliyari y'amadolari mu ruganda rwa sima n'urw'amavuta muri Nigeria, aho abandi bose bari batinye ku mpamvu z'uko atacizere caboneka. Bagiye baheba ubuzi bukomeye ku mpamvu z'uko bashaka gufata imyanzuro yo gukora igikorwa cabo bwite. Jeff Bezos yaretse akazi keza muri finance kugira ngo atanguze ikigo ca Amazon catanguriye mu nzu y'iwabo, ariko kano kanya ni ikigo gikomeye cyane gicuruza ku rwego rw'isi. Ariko aba bose imishinga yabo yarigeze kugeramirwa n'amadeni, ariko bakomeza kwiyizera. Elon Musk yavuze ko abantu bigeze kuba bamuseka mu gihe yavuze uko azorungika abantu ku mubumbe wa Mars, ariko bakamuseka. Ariko ibinye inzozi ziwe zabaye impamo. Aba bose babayeho ubuzima bukomeye mu gihe batari bwatera imbere. Bezos yagiye akora kenshi yifashisha biro y'iwabo. Elon Musk yigeze kuryama muri kaminuza. Dangote nawe yarigeze gukora ku gatumba. Aba bose bamwe mu bahanga
bazi kwiruka ku iterambere aho abandi bataribona, ariko bo bafise amaso abona kure. Ariko Dangote yafashe icemezo cyo gushira amafaranga muri Nigeria hagati y'uruhagarara rwa politike n'umutekano muke, ariko ibi byose ntiyabishize kwa amaso. Mu by'ukuri turabona neza abantu bagiye bafata riske z'amafaranga ndetse n'umutekano, kwiyemeza ko ikintu cyose bakoze bashize ku mutima ko gishobora gukunda. Gushimire wowe wadukurikiranye kugera ku musozo, kwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Raba ahantu handitse subscribe munsi ya video uhafyonde, niyo mahirwe ufise kugira ngo uzobone ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Ni kuri Nuja Entertainment, mwari kumwe na King of the Street. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.